umunsi rero udasanzwe, ubu umunsi wuko abakenyezi twibuka yuko ubu nabo barimwo, twese turi kumwe mu muryango, tumenye yuko abakenyezi turi kumwe mu gihugu, tumenye ko turi kumwe nabo, bareme babone yuko ejo batazosubira gukumirwa. Abakenyezi babaye abahizi bakagenwa mu mabanga atandukanye. Aho hantu mwagiye rero muhahagarare koko, muhahagararire gushikaho abarundi bose banezerwa. Nashimye yuko umushikiranganje wo gufatana mu nda yasiguye neza ko uyu munsi udasigura ko abakenyezi baciye baba bugabobwigaba, nuko bamenya ko mu rugo hariho umutwe nabo bakabibagabaga vyabo. Uno munsi rero ntibace bavuga ngo niwe uzezwa, ngo niwe witwa umuzezwa nzu. Uno munsi umugabo uno munsi ntacika inarugo, ni serugo. Tugume dutondesheje ibintu ku rutonde. Serugo akora ivyo ategerezwa, inarugo nawe akora ivyo ategerezwa, ariko twese tumenye yuko turiko dukorera umuryango umwe, ntihagire ushaka guhisha utundi wundi. Kandi kubona baravuye mw'ikumirwa, abakenyezi bacu tuze kubagirira umunsi mukuru. None erega ntibamvuye kure. Gutyo niho nabo bagira icizere. Mbe burya murazi umuntu yahuye n'ivyago, iyo wabimuteye amushigikiye bitera icizere kuruta. None abakenyezi ntibari bakumiriwe n'abagabo. Uno munsi rero abagabo duciye tubashigikira, tuba tubahaye icizere. Bimwe bavuga bati cira imoso ntirigasubire. Ahubwo ragira ndababwire n'abandi bose baza barakumirwa, abari barabakumiriye nukuza barifatanya nabo kugira ngo habe icizere ca kazoza. None rero abagabo duha icizere ca kazoza abakenyezi bacu mu kwifatanya nabo muri uwo munsi mukuru, twerekane ko natwe iyo twahaba twari kubafasha muri irya myiyerekano kugira bave mwikumirana.